Imana iguhezagire cyane wowe ufashe kano kanya kugira ngo bane nanje muri iki kiganiro, muri iki cigwa. Iki ni cigwa kigira kabiri mu ndwi igira kabiri y'inyigisho izuba ry'ubugororotsi. Tubandanya tuganira ku nsiguro y'ubugororotsi. Mu cigwa ca mbere twarabonye ko ubugororotsi buhera ku Mana. Imana iragororotse, ivyo bigasigura ibintu bitatu. Iragororotse mu ngeso zayo, nta kintu kibi kiyibamwo. Iragororotse mu vyikora, nta kintu yokora ngo citwe kibi. Iragororotse no mu vyivuga no mu vyo yahishuye, amajambo yayo aratunganye 100%. Ubu rero tugira tuje ku nsiguro ya kabiri. Ni insiguro ivuga yerekeye umwana w'umuntu, yerekeye abantu. Ivuga ngo kuba umugororotsi ni kugigwa umugororotsi, kuba wera, kugigwa wera. Si ikintu twigira, ni ikintu Imana yo nyene itugirira. Bisigura kurobanurwa ukuwe mu bandi, gushigwa ku ruhande, ugatoranywa n'Imana. Iri jambo rikoreshwa mu mvugo zitandukanye. Imwe mu mvugo ikoreshwa ni kuba wera, canke kugigwa wera, canke kugigwa inyegu y'Imana, consacré à Dieu. Iyo ari Imana ibikoze. Turabibona mu isezerano rya kera, uravye mu kuvayo 16 ku murongo 19 ku murongo wa 6, aho Imana yavuga ngo Abisirayeli ni hanga ryera, ni hanga yarobanuye. No mu Balewi 20 ku murongo w'indwi n'umurongo wa 26, Imana yabwiye Abisirayeli ngo bayibere abera kuko yabarobanuye ngo babe inyegu yayo. Uku kwera kuvugwa gufatiye kuri uku kurobanurwa, ni Imana yaguhisemwo igutandukanya n'abandi. Ivyo bituma ubu wera, ushizwe ku ruhande. Abisirayeli ntibiswe abera kubw'ingeso nziza, ntibiswe abagororotsi kubw'ingeso nziza. Turazi uko bari bameze, n'abantu barangwa n'imyidodombo no kugarariza. Mose we yarageze igihe abaha izina ry'itazirano, avuga ngo ni ubwoko butagondwa izosi, n'abantu bari tetu mu kibi, n'abantu badahanurwa, n'abantu batumva. Kandi murazi ko n'Imana yahaswe kubica, yaraswe kubahonya kubera ubugarariji bwabo. Mose arabasengera, asaba Imana ngo ntibikore. Mugabo murazi ko mu nyuma mu bugaragwa yahavuye ifata ingingo yuko bazopfira mu bugaragwa bose, atanumwe azoshika i Kanani uretse abavukiye mu bugaragwa nyene. Ukuvuga rero ko Abisirayeli ntibari abantu bagororotse, ntibari abantu bubaha Imana, ntibari abantu b'ingeso zihimbaye, barangwa no kugarariza. Bagizwe abera nuko barobanuwe n'Imana ikabakura mu yandi mahanga. Usomye mu kuvayo 40 ku murongo w'9 n'10 na 11, urabona ko iri jambo kugigwa uwera rikoreshwa no ku bintu, ntirikoreshwa ku bantu gusa. Igihe Imana yategeka ko batoranya ibikoresho byo gukoresha mu ihema ry'ibonaniro, bakabirobanuza amavuta, ivyo babikoze ngo vyaca bibi vyera. Ufashe inkono ukayikura mu zindi, ukayishirako amavuta ya elayo, iyo yabitoranijwe igaciza gukoreshwa mu ihema ry'ibonaniro, igaca yitwa yera. Ngira ngo naha murumva yuko atangeso zirimwo, kuko ibikoresho nta ngeso bigira. Nambari biyiko, nambari amafurusheti bakoresha hajya mu gicaniro, bya bindi birebire bakoresha mu gushira inyama ku gicaniro no kuzikurako ibikoko no kubikurako, namba yari y'amabasin bakoresha. Ivyo vyari ibintu bidashobora guhitamwo iciza n'ikibi, nta ngeso nziza bishobora kugira, ariko vyiswe ivyera. Rero uku kugororoka kuvugwa hano, uku kwitwa uwera, ni ukurobanurwa mu bandi canke mu bindi, maze ugashirwa ku ruhande kubw'igikorwa kanaka. Reka tuze mu isezerano rishasha. Mu isezerano rishasha iri jambo turibona neza na neza mu Baroma, mucete intumwa Paulo yandikiye abakristo b'i Roma, igice ca 3 uhereye ku murongo wa 21 ugashika ku murongo wa 25. Aha havugwamwo ukugororoka Imana iha uwizeye Yesu wese kubw'ubuntu bwayo, kandi ikabikorera abantu bose bizeye, ntivangura amoko. Aha hariho ikibazo hagati y'abayuda n'abatari abayuda. Abayuda bumva umenga nibo bari imbere y'abandi, nibo bonyene Imana yateye iryo teka ryo kuba abantu bayo,
hanyuma hano Pawulo arabakosora, arabibutsa yuko mu by'ukuri Imana iha ukugororoka umuntu wese yizeye, ntiraba ubwoko bwiwe, ntiraba urukoba rwiwe. Igihe Imana idukijije ikaduha agakiza, ibidukuye mu bandi, ibidushize mu wundi mugwi, hari irindi jambo rivuga ngo yarabimuye ibakura mu bwami bw'umwijima ibazana mu bwami bw'Umwana wayo Yesu Kristo. Hariho movement, hariho gukugwa ahantu ukajanwa ahandi. Kakwa kundi Imana yarobanura abisirayeli ikabakura mu yandi moko bakaba inyegu yayo, na kuno kugororoka nico gikorwa gukora. Iri hinduka rirakomeye cyane. Ni vyiza ko twumva ikiba kibaye iyo dukijijwe, kuko nivyo bica biduha gutahura ukugororoka kugira gatatu. Imana ikurobanuye ukakira agakiza biciye mu kwizera, iguha ukugororoka gutuma ushobora kwemerwa imbere yayo. Urubanza rw'icaha rukakuvako, ukaboneka mu maso yayo nk'umugororotsi. Ubu n'ubugororotsi bwisunga amategeko, si ubugororotsi bwisunga ingeso. Hanyuma rero umaze kuronka uko kugororoka, ugacuba mu mahoro n'Imana. Aho rero ubuhinduye ikikuranga, ubuhinduye statut, ubuvuye ahantu hatariho uba winjiye ahantu rero hazima. Usomye mu cete intumwa Petero yanditse ca mbere igice ca 2 umurongo w'10, hari amajambo avuga ngo kera nta bantu mwarimwo, ariko noneho muri abantu b'Imana. Hari ikintu cabaye, mwarakuwe mu buzima bwa kera maze mwinjira mu buzima bushasha, aho mufise akaranga gashasha nk'abantu b'Imana. Ubu bugororotsi rero buvugwa, hariho ibintu busigura. Bisigura ko ata bintu biba bikwagira mu buryo bw'amategeko, kuko murabizi Imana iragororotse, twarabibonye. Umuntu nabo n'umunyabyaha turabizi. Iyo umugororotsi ahuye n'umunyabyaha haca haza urubanza, kuko Imana n'umucamanza atarenganya, niko ijambo ryayo rivuga. Imana ihuye n'umunyabyaha, ikintu gica gikurikirana urubanza. Ni nka kujya ko ufashe akariro gakeya akagahuza na essence, igica gikurikira n'urubeya runini. Ni Imana ihuye n'umunyabyaha, ikintu cikora ni uguca urubanza, kuko Imana iragororotse ku buryo idashobora kwihanganira umunyabyaha. Rero kugira ngo dushobore kuba inshuti z'Imana, byasabye yuko haba uhanwa igihano cacu. Yesu Kristo ahanwa igihano cacu, kuko mwibuke igihe Pilato yariko aramubaza ibibazo, harageze igihe arabona ko vy'ukuri ata bintu vyo kwicisha Yesu bihari, acavuga ngo uyu muntu nta cyaha yakoze cyo mwicisha. Yesu ntiyazize ibyaha vyiwe. Burya Pilato yari umuhinga, ntiyari umuntu atazi ivyo ariko aravuga, yari umuntu azi amategeko y'Abaroma, yarazi abakwiranye no kwicwa n'abadakwiranye no kwicwa. Yumvirije Yesu, yasanze ata cyaha cyo kumwicisha yari yakoze. Harageze igihe mbere arabona ko ari ibintu by'imitego y'abarongozi b'idini baba bafise ivyo bapfa na Yesu. Mugabo murabizi iyo urubanza rwahereje, yaruhiye kubemerera ko bamubamba. Yesu ntiyapfuye kubw'ivyaha vyiwe, yapfuye kubw'ivyaha vyacu. Aho ngira ngo ntitwohateba, abakristo turabizi. Iyo rero umuntu yahanywe mu gishingo c'uwundi, uwo wundi ntaguma afatwa nk'umunyamakosa imbere y'amategeko. Ntibisigura ko atacumuye, ntibisigura ko atari umuntu w'ingeso mbi, oya. Bisigura yuko mu buryo bw'amategeko ntashobora guhanwa, kuko abantu babiri ntibashobora guhanirwa icaha kimwe iyo batagikoze bose. Rero naha nyene mwumve neza, ubu bugororotsi Imana iduha si ubugororotsi bufatiye ku ngeso nziza, n'ubuntu bw'umucamanza gusa. Ni Imana igira ubuntu ku bwa Yesu Kristo, kuko twamwizeye. Yesu yapfuye mu gishingo cacu, yikoreye ibyaha vyacu. Ukugororoka kw'Imana kwahuye n'ubutungane bwayo. Imana yategerezwa guhana, mugabo kandi yashaka kudukiza. Nk'Imana igororotse yategerezwa guhana, ariko nk'Imana idukunda yarondera ingene idukiza. Idukijije itaduhanye, yabihevye ubugororotsi bwayo. Ikoresheje ubugororotsi gusa naho ikaduhana, ivyo kudukunda byaba bipfuye. Icironka inzira rero y'ingene ubutungane bwayo bukora. Yesu arahanwa, gutyo ibona inzira yo kutugaragariza bwa buntu n'urukundo, itwambika ubugororotsi. Iguma igororotse kandi iguma ari umucamanza atarenganya.
ubu mwizeye rero, wizeye Yesu Kristo, hariho ibintu vyo kunyurana bica biba. Yakira ukugororoka kwa Kristo mu maso y'Imana, agakugwa ku rubanza, akaboneka mu maso y'Imana nk'umugororotsi. Iri ni jambo rinini gose gose gose. Iyo tutaritahuye mu ntango yo gukizwa kwacu, tuba duhomvye cane kandi biradukurikira bikatwononera, ntituba tugize umushinge mwiza. Usomye mu Baroma 6 ku murongo wa mbere, hari jambo rivuga ngo kuko twatsindanishirijwe dufitaniye amahoro n'Imana. Gutsindanishirizwa ni kimwe mpejeje kuvuga, no guhabwa ubwere, kuboneka gufatwa nk'umuinosa imbere y'amategeko, kuko hariho uwundi muntu yahanywe mu gishingo cawe. Nivyo bita gutsindanishirizwa. Kandi uwahanywe aba ari umuntu atamakosa we yagirizwa, kuko yagirizwa amakosa aca abanza guhanirwa yiwe. Yesu nta makosa yakoze, nta vyaha yakoze, nico gituma yarashoboye gupfa mu gishingo cacu. Kuba rero twaratsindanishirijwe vyaduhesheje uku kugororoka, bituma tugiriranira amahoro n'Imana, kuko icuka c'ubwoba buterwa n'urubanza cari cavuyeho. Ubu bucuti rero, uku kugiriranira amahoro n'Imana, niho hari umushinge w'ubucuti duca tubamwo nk'abana b'Imana. Nivyo bica bidushikana kuri ubu buzima bwo kuvuga ngo data, adoption, kuba abana b'Imana. Kuko ubu Imana ni Imana itomoye cane, Imana nziza gose. Murumva kuva kuri statut canke kuri identité y'umucamanza, igaheza ikaza yo nyene ikadukura kw'ico caha, ikadukura kugo rubanza, hanyuma igaca ifata n'iyi ngingo yo kuba umuvyeyi wacu. Kuva ku mucamanza ugashika ku muvyeyi ni ikintu kinini cane. Iyi ni jambo rikomeye umukristo wese akwiye kumenya. Uko kugororoka duhabwa ku buntu kuzanana n'agakiza, niwo mushinge w'ubugororotsi Imana idusaba kugaragaza mu ngeso zacu. Ubu n'ubugororotsi bugira 3, ni bwa bugororotsi rero buhindura igihugu. Ubugororotsi buzana ihinduka mu gihugu, n'ubugororotsi bufatiye ku guhinduka kw'ingeso z'abantu b'Imana. Ariko ubu bugororotsi bwa 3 bushinze imizi muri ubu bwa 2. Kugira ngo duhinduke mu ngeso, biza bihagaze kuri iki kintu cabaye mu buzima bwacu co gutsindanishirizwa no kwambikwa ubugororotsi kubw'ubuntu, no kubana amahoro n'Imana no kuba abana bayo. Tutagutahuye neza rero, ukugororoka turonka ku buntu kudafatiye ku ngeso zacu, nibikurikira bica bitunanira. Barya abantu bakinisha ubuntu bakumva umenga bokora ivyaha uko bishakiye, baba bafise ingorane ngaha, ntibaba baratahuye ikintu cabaye. Naho bovuga ngo barabitahura, hariho ahantu haba harabasize. Nta muntu yatahuye neza ico Imana yadukoreye ngo aheze akinisha icaha, ntibikunda. Twakorewe ikintu gikomeye cane, ngira ngo turetse guhabwa ubuzima, ikindi kintu gikomeye gose twaronse n'agakiza. Ibindi vyose biza mu nyuma. Nta ciza na kimwe kiruta ubu buntu Imana yatugiriye, nta na kimwe. Imana iteye ubwoba ku munyavyaha yahindutse umuvyeyi wacu. Mwazi jambo rivuga ngo erega biragoye, birateye ubwoba gukorokera mu maboko y'Imana nzima, n'umuriro utongowe. Imana imeze uko, yaboneka nk'umuriro wo kuturigita, mugabe igakora ibintu ku buryo ibintu bihindukira, tugasigara turi abana bayo bayita data. Urubanza rw'ibihe bidahera rwasubiriwe n'ubucuti butazohera. Urashobora gusoma mu Baroma 8 kuva kuri 2:1 gushika kuri 3:9, ubona ubu bucuti turimwo n'Imana yacu. Kudatahura ibi rero, gutahura ibi indiko ndavuga ubugororotsi bwa 2 bidushikana ahantu havuga ngo Mana ndakwiyeguriye 100% kandi burundu. Iki kintu wankoreye nta n'ikindi kintu numva nokora atari ukwirekurira mu biganza vyawe, ataco nisigarije, kandi niyemeje kubaho ubuzima buguhimbara. Usonya Baroma 12 kuva ku murongo wa mbere. Imana ikugirire neza, Imana igushoboze kugendera muri aya majambo, kuyashira mu ngiro, kuyabamwo, uyarimbure, ubisengere kugira ngo vyinjire bishike kure, kuko biri n'ikimazi cane gose gutahura neza ano majambo. Urakoze, Imana ikugirire neza.